abarundi n'abanyarwanda ndetse abumva runo rurimi ndiko ndakoresha muri kino kiganiro cyo kuri mugoroba, mugire aho muba mwubahwe kandi Imana n'amahoro irushirize kubarabisha ijisho ryiza, ijisho ry'imbabazi. Mwifurije umugoroba mwiza abarundi bari mu gihugu c'amavukiro, igihugu cy'u Burundi bwa Nyaburunga. Nifurije kandi umugoroba mwiza abarundi bari mu makambi y'impunzi, abari mu bihugu bibanyi u Rwanda, Tanzania na Congo, abari muri Uganda, bari muri Kenya, mwese aho muri ndabifurije umugoroba mwiza. Abatwandikira turabashimiye, abagize subscribe kuri YouTube ya radio televiziyo Inginzo, mwese ndabaramukije ndanabashimira ko mudukurikira ku munsi ibiganiro bidasanzwe tubashikiriza, aho atakindi kituraje shinga atari uko abarundi bomenye ukuri bakavavanura n'abasesankuyoze bababesha babazikisha amayeri, bababesha kugira ngo bagume mu buja abakoloni b'abarundi bagenzi bacu. Ndaramukije abari muri Amerika, Canada, mudukurikira turabakunda cyane. Abari Burayi mwese mugira aho muba mwubahwe, kandi aho muri mumenye ko atari wanyu, iwacu ni mu Burundi bwa Nyaburunga, naho bariko barabutobatoba babutwara n'ababucurika. Kiya ni igihugu c'abarundi, ni igihugu cacu tudashobora kurekera abononyi n'abanyabinyoma n'abasuma ngo bari batwara kiriya gihugu. Rero mboneye akaryo ko kubamenyesha yuko muri iyi ndwi tugiye gutangura ku munsi w'ejo tuzovuga ibintu bidasanzwe biri mu gihugu cyacu cy'u Burundi bwa Nyaburunga, aho tuzoca hirya no hino tukazura ibyo bahambye mu kuzimu bazi ko abantu batazi, tukabishyira ahabona abarundi bakamenya ukuri bagatahura, bityo umwe wese ahari agaheza akiyumvira icyo gukora, kuko Uburundi bugeze kure, Uburundi buragowe, abarundi bamerewe nabi, inzara irabishe. Umukuru w'igihugu nawe akavuga yuko bahaze, bitoro nta kihari, hanyuma akavuga ko ababikora bazi ntabahane, kandi icyo kibazo cy'ibitoro yagifashe mu ntoke. Jewe rero uyu mugoroba nagomba kugira ngo twibutsanye ibikorwa barimwo hariya Mwaro, Nyabihanga, aho yateguye igikorane cyo gushimira Imana muri imyaka 4 amaze atobanga igihugu cy'u Burundi baragitwara, aho aryama akarota ahungabanya umutekano w'igihugu kigenzi ciwe cy'u Rwanda, akarota atera abatutsi bo muri Kongo kugira ngo abamare ku icumu, ariko sinzi yuko azobishobora. Nibaza yuko yihenze cyane, kuko bwa mbere bwo nagira amenyesha abarundi n'amakungu yuko Imana CNDD-FDD isenga atari Imana rurema, atari Imana yaremye ijuru n'isi. N'ikimenyamenya aya masengesho yagiyemwo hariya Nyabihanga, ntiyagiye gusenga, yagiye gukora amashahuri nkamwe umushinga ntahe Nkeshimana w'umuduri avuga iby'amashahuri y'abazungu. Nawe rero nibyo byamujanye hariya kuvuga amashahuri, yagiye kwiyamamaza, ntiyagiye gusenga. Abagiye gusenga, iyo ugiye gusenga uvuga ijambo ry'Imana ryonyene, ukigisha abantu ingene bagomba kubaha Imana, ingene bagomba kuyikorera, hanyuma bagataha. Ariko wewe sivyo byamujanye. Nagira ngo rero bwa mbere bwo duce bisa nabisha hirya no hino turabe. Basi ndayishimiye ari muri Eklezia Katolika, kandi Eklezia Katolika ubundi ku isi yose iyo bagira ibikorane biva hejuru. No kuvuga ko musenyeri arashobora gutegura igikorane kibera ahantu
amasengesho abera ahantu hanyuma bakagenda bisomwa mu gihe cyo gusenga kw'abakatolika ntibasoma ibisomwa bashaka. Hariho ibisomwa biba byaragenywe ku munsi basoma ku isi yose. Abemera Eklezia Katolika bari muri Eklezia Katolika basomerwa ibisomwa bimwe mu bihugu byose byo ku isi. Rero aya masengesho yayateguye nk'uko hagomba ko haza guhezagira ayo mashahuri yateguye agahezagirwa n'umwepiskopi yahamagaye. Rero kubera yuko CNDD-FDD ibintu byayo byose nta kimwe cyumvikana. Ku muhisi Petero Nkurunziza ntawe uzi ko ari umukatolika, ntawe uzi ko ari umuporoti, ariko yasengesha mu giporoti. Uyu munsi rero uhari nawe asengesha mu katolika. Mu katolika naho iyo urabye neza ibyo basenze ukaraba ko babikoze usanga binyuranye cyane nuko idini ya katolika yemera cyangwa isanzwe ikora amasengesho. Nicyo gituma baca babura ibyo bavuga muri icyo gikorane, kuko za korale za Nkurunziza yahora zana yari zarafise muri pare, harawe yarafise amadini bakaza amadini atandukanye bakaririmba. Baratashimire iyo hageze ngaho arabura abaririmba, uja gusanga kuri podium hagiye kuririmbamwo abashikiranganje rero bari muri leta akaba ari baca baririmba indirimbo z'Imana. Ugiye kuraba neza ntibomeka indirimbo za katolika, ntibomeka indirimbo za protestante, byose nakabuze byose nkakabuze ifatiro. Hanyuma rero tugiye muri ibi bintu byo gusenga Imana baba bateguye. Ubwa mbere ni gute wotegura amasengesho abantu bariko barapfa ugaca ubifatira mu gahanga ukavuga ibyo wishakiye, ugaca ugenda kuvuga muri ayo masengesho iby'ibitoro, ukavuga iby'izahabu, by'amaminere, ukavuga iby'abasuma, ukavuga iby'abagorana bakugora kandi ari wagomba kubahana, ukavuga ibyo Mana yo mwijuru. Birateye ubwoba, birateye iseseme. Nukuri iyi Mana ariko arayitukisha. Erega hazogera igihe abantu bareke no gusenga kubera ko abantu babankishije Imana, bari kwankisha abantu Imana. Nukuri harageze yuko by'ukuri Imana irahari, turabizi kwihana ntibikekeranya. Nukuri idutabara ikadufasha igahana abantu. Kera yahaniraho, ubu ntigihaniraho, ni inyembabazi. Kuko uravye neza hariho jebyo tutumvikana ko n'abantu batari bapfa ubijanye n'imyemerere. Ubwa mbere bwobwo iyi Bibiliya dukoresha uyu munsi iyo dusenga yahinduwe inshuro zirenga 2, ihindurwa n'abaromani. Abagiriki bayihinduye bayikuye mu rurimi yari yanditsemwo, maze abaromani nabo baje bo barayirangiza burundu. Ariko abaromani ico jewe tutumvikana ko n'abaromani, kandi tugomba ko tubibwira abarundi bakabyumva n'abumva ururimi, kubera kuko turafise amakuru y'ijuru yizewe ko bigera ko kuzohinduka. Ubwa mbere usomye Bibiliya harahanditse yuko kizira kiraziririzwa yuko abantu bikubita imbere y'igishushanyo icyo ari cyo cyose basenga Imana. Ibyo rero turabibona ahatari hake, ahari ibishushanyo byinshi, cyane cyane igishushanyo cya Mariya uwo Yezu yaciyemo kugira ngo yiyereke abantu bari ku isi. Jewe mumbabarire umwe wese azokwandike muri commentaire anyishure ninde mukuru hagati ya Yezu na Mariya, kuko Mariya niwe yabyaye Yezu. Yezu na Mariya ninde mukuru? Ndashaka muzokwandike muri commentaire muri benshi cyane tumenye umukuru. Ico ni cyambere. Icya kabiri, mbega Mariya na Yezu barabazungu cyane barabirabure? Nibyo navyo bikeneye muri commentaire kugira ngo dukura abantu mu rujijo. Abantu babeshe bazirikwa ku katsi mururo kuva kera. Harageze ko bamenye ukuri, dutandukanye Imana rurema, dutandukanye Yesu yaje kwiyereka abantu na Yesu wa Pirate bafashe bagafata ifoto y'umukinnyi wa filime igakwiragizwa mu mashengero yose yo mu isi
y'abakatolika bakavuga ngo niwe Yezu. Uyu munsi inkuru iko igeze kure mwitonde. Uriya mugabo yakinye filime amaze gusha kwa papa asaba yuko bomanura ifoto yiwe mu madini yose aho bayishize, kubera ko abana n'umuryango wiwe baramubaza bati mbega ni wowe Yezu, akabura icyo basubiza. Iyo foto rero uriya Yezu ni Yezu wa Romani, ni Yezu wa Pilate. Yezu ubundi canke Yesu nagira ndababwire ko iryo zina naryo nyine ubwaryo ari ritirano ritabaho. Iryo zina barikuye mu rindi zina bariha isobanuro imwe kuko baribuze uko risobanurwa mu Kigiriki, ariko aho Yesu yiyerekaniye akavuka mu gihe abagiriki bahindura ijambo ry'Imana bakaryiyitirira bakaryandika mu Kigiriki, barikuye mu Kiarameye icyo Yesu yavuga. Yesu yitwa Jehoshua Mashia, bisobanurwa Mashia ni kuvuga Mesiya. Jeshua ni iryo baciye bakuramwo baca bagira ngo Yesu canke Jezi, kuko byari mu Gifaransa Jezi, kuko babuze ururimi bovugamwo Jehoshua Mashia. Jehoshua Mashia niryo zina rya Yesu ukuri, atari irya Pilate, atari iritirano, niryo zina ry'ukuri ry'umwimerere abantu mwese mugomba kumenya. Jehoshua Mashia uyo niwe yaje kwigura umuntu apfa mu kiringo cyacu kugira ngo tubone ubugingo. Jehoshua Mashia, ibi ndabizi ko abapatiri barabizi, hariho abapatiri tubivugana barabizi ko ibyo bavuga ari Pilate. Ndababwira ngo ahubwo bitegure nabo nyine basohoke muri iryo dini. Reka ndababwira igituma ibi ndabivuze, ndabikuye ku masengesho ariko arakora never, kandi atari amasengesho ahubwo abesha abantu mu masengesho bahagira umuhezagiro, agahamagara abasenyeri bagira umuhezagiro, agace yigirira akiyamamaza kubera hegereje amatora ngira ngo, canke akazirika abarundi kugira ngo abereke yuko Imana bayishize imbere. Mwese nta utazi yuko baheruka gupfa umupfumu. Ubutegetsi bwapfuye umupfumu. Ariko ubundi nk'abasenyeri basengesha neva baramubwira kugira ngo abanze yirege, kugira ngo abanze yirege arekura abapfumu asenge Imana yonyene yosa. Ubundi ibi bintu by'Imana biteye ingorane, abazungu babituzaniye batuzanye ibibazo bikomeye. Mu Burundi abarundi basenga Imana bakayambamariza mu kubandwa kwa kundi bambaza Imana, hanyuma n'abazungu baje bazana ngo ni Mungu, baze iryo zina rya Mungu abarundi bararahira bararengwa kwemera ko ari Mungu, ati twe tuzi Imana, iyo Mungu ntayo twemera, subiza iyo muyikuye. Bemera kwanka kubatizwa, barahangana n'abazungu. Imiryango myinshi y'intashikirwa yaharaniye kwanka ko Imana yacu y'abarundi yitwa Mungu. Abo bantu bakwiye kwibukwa bakandikwa mu bitabo by'amateka y'Uburundi, kuko n'abagabo, kuko iyo Mungu abayizanye barayizana utemeye kwemera iyo Mungu bagaca bakwica cyangwa bakubita ibiboko. None iyo Mana rurema tuzi ikunda bayo igomba ko abantu bose bihana ntibapfu rubi, kubera iki babanza gukubita ibimoka abantu? Kubera ko abanze kubatizwa baca babica cyangwa bakabangaza. Iri siba iyo rero niyo Mana jewe mbona ko CNDD-FDD disenga, iyo Mana y'abakoroni. Nubwo numvise avuga cyane abakoroni muri iryo koraniro yakoresheje, yaragite koraniro kuko si giterane cyo gusenga. Oya, ni nta gikoraniro cyo gusenga cyabayeho, ni gikoraniro cy'amashahuri yo guteranya abantu akavuga amashahuri ashaka. Yehoshua Mashia niryo zina rye. Icyo mwibagira muri ko murakinisha iyo Mana, ariko mwibuke ko Imana yavuze ikanguro ryo kuvuga ubutumwa bwiza ku isi bitangurira mu Burundi bwa Nyaburunga. Uburundi bwa Nyaburunga nibwo buzotanguramo ikanguro yo kuja kuvuga inkuru nziza ya Jehoshua Mashia ku isi, yo kuvuga Imana rurema yari mu ijuru n'isi ku isi. Kuko babizanye bazanye Pilate byarabapfanye, mwarumvise barutse gutangaza yuko bahezagira umugabo ku mugabo, umugore ku mugore, homosexuel barayemeye muri iryo dini ryabo, iryo rya neva barayemeye. Nukuvuga ko abari muri iryo dini nta kibi bafise,
barabeshwe ariko tuzobigisha buhoro buhoro bagombe barigumemwo ariko bazi ukuri kose kw'ijambo ry'Imana cy'Imana batakako nta ntambara y'amadini dushaka ariko abantu barabeshwe nibamenyesha ukuri bamenye ukuri bicare babizi niho tuzokira Yesu yarirabura Mariya yarirabura Isirayeli ni intara imwe yo muri Afurika iyi Afurika dufise barayikase abaromani batwaraho bashaka bahagira abazungu ariko mumenye ko Isirayeli iriya Isirayeli mubona ni igihugu c'abirabure ibyo mubimenye ejo bundi mu minsi iri imbere tuzoshira habona tubereka abisirayeli ya miryango 10 bava ko yatatanye bataza hiri tuzobereka hiri twe turahaza erega Imana iracavuga iracakora nihinduka ako kana gaciyemo reka ndabereke ibyabereye rero muri cyo bisi igikorane cy'umukuru w'igihugu aho rero yari karagaragaza icyo bita amashahuri akerekana amashahuri rero akereka abantu bari gusenga kandi atari byo bikamunanira maze mu mashahuri akivugira ibyo ashatse nagira ngo tumutege amatwi gato dutege amatwi ibyo yavugiyemo uno munsi turavuza bike tuzogera tuvuza bike buhoro buhoro kugeza igihe tuzobereka ko amasengesho bita amasengesho atari y'ababajanye ahubwo babajanywe n'ibindi reka mumwumve ingene uyo muntu avuga muntu yobona akantu gatoyi wakarahaze wacatangura gutubwoko hariho ibiriko biradushikira ubu tubona mbere hari abarundi batanguye kuvuga ngo ubu nta vyizigiro tugifise nta kwihangana umenga mu kumabika bariho abo bamenye ko ari shetani iriko irabakoresha abagerageza nayo nyene ubu rero niho umuntu w'umutima azi ko ari kumwe n'Imana abonekera wabyumvise ngo umuntu ngo bimugoye gato akagira ibibazo abamwo ngo yo kwihangana ngo mu gihe adashobora kwihangana ngo barakorera shetani kwatihanganye igihe Bunyoni yagomba kumukura amuziza ko adashoboye gutwara igihugu batavyihanganiye ko batigeze bihanganira Dorufu Nshimira Imana ariko arababwira ko ariko baratubanga igihugu bariko baracica bakamurasira muri pare ya perezida bakamutwara ikiziga babuze bakijana bakabura ikiziga bagitwara bakabesha abasoda mu mutegera imodoka nini muyirase kuri gare du Nord bakayirasa bakarasa imbere muri moteri bagasanga ikiziga ca Dorufu kiri mu modoka amaraso yumye kera ko batihanganiye byababwiye ngo bare shetani irikira bakoresha iyo ni shetani irikira bakoresha ko batihanganira batavuga rumwe uyu munsi bakabangaza iyo ni shetani bakoresha abona abadede ngaho burya kwihebura bitera umuvumo nico gituma abarundi bayamaze bati nta utanga Imana kwihebura naho hariho abamaze gucika inkokora tuba tuvuga tuti Mana babarire ntibarakubona neza izi mpanuro twizeye yuko abarundi muzuba turumva cyane turasoma bavuga ko ubukene mu gihugu cyacu hari abavuga ko ubu bakenye mu gihugu cyacu umuntu rero abumvise avuga ko bakenye atangwa kwibaza ati ejo hahise baba bari batunze none baherewe rigenze gute murabambariza bavuga yuko uno munsi bakenye batwiganira ingene bari batunze mu minsi iheze hanyuma batubwire ingene baherewe duheze tubafashe gusubira mu matungo yabo mbere rimwe na rimwe usigaye umengo ni ukwitoraguza ngo baronke ingo zo kugarariza we rero umurundi akenye igihe avuze ko akenye acabona ko ari ukwitoraguza kugira ngo agararize ariko aravuze ikintu gikomeye ati nibatubwira bavuga ko bakenye icyo mbere bari bafise hanyuma tubafashe kugisubirako kugishikako murumva icyo avuze ntavuze abarundi bose avuze abasende defudede batashe ataco bafise
binjiye mu gihugu atacu bafise, hanyuma bariba baranunuza igihugu cyose mu nzira zose. Hanyuma rero arababajije ati mbega mwabasendefdd mwe aho mutera induru muvuga ko mukenye iki, mwaje mufise iki? Erega nicyo ariko aravuga. Icyo bakeneye rero ni icyo ufise, icyo bakeneye ni icyo wabimye ko baronka, icyo bakeneye ni icyo babona ubarenganya ko abona abadede babwiye se abarundi babariye. Nawe ubundi abarundi bo barati nawe urabizi, yaba utabizi ntiwari korora imisiba, ntiwari korora ibikogoshi, ntiwari korora inkwavu kandi agasuzuguro. Nukuraba neza, turakwiye no kumenya n'insobanuro yo kumenya imisiba impamvu wayoroye. Hanyuma bwaca agato gacuba ngo mahera agaciro ntayariho. Mu mahera agaciro ubona mu misiba uzokura mwangaye, mu mahera agaciro mu nkwavu uzokura mwangaye. Tuvugisha ukuri, abo wasubiriye gutwara igihugu bakora iki kugira ngo babone amahera agaciro? Reka aho turahagera, narumvise barahavuze, reka turahagera, reka tuhagende gake gato, tugende gake gato. Ariko abihebuye bose si shetani ababakoresheje, ahubwo abatuma bihebura nibo bakoreshwa na shitani. Ariko nabo nyene barindire gatoya, bubaha birahinduka. Kwitoraguza ngo baronke imvo zo kugarariza, ngo baritoraguza. Ari abavuga ngo barabuza amahera mba makungu nyakuba, ejo haheze ayo bari bafise bayakura hehe? Nyakuba muyabika he? Ari wahazibiye ngo tumusabe ahagomorore, ubundi muyabika hehe? Aho kwitodomba nagira bo duciriye agace aho bayakura kugira ngo natwe twatorera akajisho. Hari n'abandi barasudayishimiye nukuva ntaza hamara agaciro ava. Uwo rero ni ndongozi y'abarundi, ni ndongozi y'igihugu, ataza amafaranga agaciro ava. Arabavuga ngo nibamwereke cyangwa bababwire aho bayakura ngo nabo bahamenye. Ntazi, ariko icyazi arazi kuyakoresha, icyazi arazi kuyakoresha kabisa, abonetse arayakoresha. Ejo bundi bamwinye visa agiye muri mission muri Amerika, mission igomba kuja mu directeur muri ministeri y'uburimyi n'ubworozi. Aravuga ati genda jaje barisito naba mwima visa, ni mu perezida wa mbere yimwe visa twumvise muri kano karere ka Afrika yo kuja muri Amerika. Barayimwimye, urabima nawe yo kuza turabe bakwereke kakare bahora bakivoma hehe. Ubwo burongozi nibwo bwazibiye iryo vomo bakivomamwo. Iconzi nuko nahengeshanya kwereka abarundi ahitunga tworikura kuko Imana yarituremeye. Niturabe tubone kandi dutegere mu gisabisho cya Eklezia Katolika. Abarundi twamaze igihe dukengurukira Imana ko yaduhaye igihugu cy'u Burundi ciza, ibutaka ibyiza byinshi kugira ngo bidutungire abana buzukuru n'abuzukuruza. Ariko twarabahe babahebiyake, turahumanya agashusho keza yaturemanye. Abantu baricwa, abandi barangazwa, ingwara z'ibyaduka ziramurengera, mbere n'ibidukikije birahahonera. Ivyo rero twebwe turabizi abarundi, ntibyari ngombwa no kubitwibutsa, ntibyari ngombwa kubitwibutsa. Ishusho Imana yaduhaye yaturemye mu ishusho yayo. Ibintu yakoze mu gihugu ni igihugu gitemba amata n'ubuki, niko basokuru twabasanganye. Mwebwe rero mugitembeshamwo amaraso, mugitembeshamwo amaraso. Niyo mpamvu no mu kiyaga cya Tanganyika n'amafi yarahunze. Ubutaronde muri Tanzania ntayugenda urose, yarahunze imibyimba muri gomorata mu mazi. Ibidukikije mwarabyononye kuvushitse ku butegetsi muri iyi myaka ine. Wararitse abarundi bangana gute ngo batere ibiti ku misozi y'u Burundi? Sukurirwa murabica amakara, mubica musubiye, mutabisubiriza. Ibidukikije warabimaze. Wavuze yuko ahantu hose ngo hari ibiti by'imikaratusi ngo bayirandure, ahantu hari ishinge ngo bayikureho. Ubu ushitse kuri wa mugambi wa Kayibanda wuko ahantu hose hari amatongo y'abatutsi uyaha abasendefdd ngo bagende kuyabamwo. Uri uvuga iki? Ushaka kwegereza abo bantu ngo baze babateme igihe muzobahera uruhusha rwo gutema. Urabesha, urabajanayo amaguru abajana niyo azobakura basubiza aho bahora. Icyaterera ubukiravuma, witonde kwica abanyagihugu urongoye ukabicisha ubwoba bagategwa n'ubwoba kamutima uhagaze. Ibi bintu Imana izobikubaza iyo Mana uri kuravuga.
nuko nyine ngiye kugusezerera. Ndibaza yuko ibyo uvuga nta muntu n'umwe atabyumva. Aha barabyumva, Uburundi bugona buri maso barabyumva. Barundi kazi icerekwa n'ikibona, ikibwirwa n'icyumva. Uyu muperezida murumva yagiye mu masengesho cyangwa yagiye kuvuga amashahuri, umva ibindi yavuze. Kagashusho keza Imana yaturemana na ca gihugu cyiza yatugabira. Ariko muri iki gihe turiko turerekana ko turi nkashima kw'ivyo Imana yaduhaye byose ari ubusa. Turabesha, turambika nibara, turindyarya, dushaka kurya tutabiza kuya n'ibindi bitose kaza gateka k'igihugu Imana yaturemeye. Ariko jewe ndafise ibimenyetso bitabesha byerekana ko Imana iriko iratujana mu buzima bwa ca igihugu gitembamwo amata n'ubuki. Ubwa mbere kubera aho hantu harakomeye. Barundi kazi gwaruka muhumbi ngo bafise uburyarya, baronona igihugu baragita batanze n'ivyo ndababwira. Barica, bariba, bafata abakobwa n'abagore ku nguvu, barangaza abanyagihugu. Barahemukiye Imana yabaremye, barahemukiye Imana basokuruza. Nta kintu na kimwe kibi abasembedefudede basigaje kudukorera niyo leta arongoye n'ukuri, kuko nabo bararira. Ariko aravuze ngo arafite ibimenyetso by'igihugu gishasha, igihugu ciza, igihugu ciza Imana yasezeraniye abarundi. Barafite ibimenyetso natwe turabifise, ibimenyetso bikomeye, ibimenyetso byo kwizerwa, ibimenyetso dufise. Si CNDD-FDD izobidushiramwo, ariko n'abarundi mu mutima bazodushira muri ayo masezerano y'Imana yo kuba mu gihugu gitemba amata n'ubuki, yo kuba mu gihugu abakoroni batwambuye. Erega abakoroni igihugu batwambuye ni igihugu cyari gifise umwami n'abagabo batunganiriza abantu. Ubushinga ntahe mu gihugu bwuzuriza abatase, abagasubiza hamwe intahe ikaneka, igakubita mu gahangu wakosheje, bakamuca amande, bakamukosora. Ariko uyu munsi bo nta bushinga ntahe bemera. Bagomba gushiraho ubwo bwamejo bundi, aho bavuga ngo ntarushatse icambara ntama ngo ni umuhutu. Yeba badatawe mbega abaswahili, ntarushatse icambara ntama ngo bava mu muryango na nkuru nziza ma none ntarushatse icambara ntama se nini? Tubwire se na sekuru, mutubwire byibuze nk'ibisekuru byiwe bitanu, hanyuma ko ndazi ko mwatana ibyo muzi. Kandi ubundi je naravuze yuko mu Burundi umuntu atazi ibisekuru byiwe, atazi amateka y'igihugu cy'u Burundi bwa Nyaburungu, ntiyarapfuye kubona nyumba kumwe, kubera arabucurika akabucuranguza. Kuko abize histoire mu mbabarire, simwe mwakoze amakosha. Abaje kubica ni ba Jean Pierre Chrétien, baje kubigisha amashahuri y'abazungu y'abakoroni. Hanyuma namwe muranka kugira amarosherishe ngo murondere ukuri, murabyanga, murararama. Uyu munsi ntitwategwe turaryana ko diplome muzimara imyaka myinshi. Mwari ko mwarashize habona ukuri. Erega ukuri niko kuzotsinda mu gihugu, ukuri niko kuzotanga amahoro mu Barundi, maze abarundi bakaruhuka bakiruhutsa. Rero ibimenyetso turabizi, neva ntiwiguraruha, turabizi. Abarundi burya benshi barabizi, hari abasenga Imana ivuga barabizi. Abandi baza kubapfuma bakababwiye. Ariko mumenye yuko muzaje igihe gito, umwanya muto cyane, hanyuma ibyo twibwe n'abakoroni bikagaruka mu gihugu. Hari ibyo bibye bafite mu Bubirigi batunze mu mamize yabo. Mu Burundi tutagira namba, aho gusaba ibyo musaba amafaranga. Hanyuma hari umushikirangoma ngenda ndumwe, ntimukurikirana ibyamwisho tubimenya abarundi bamubyigisha abana bacu. Abagandaguye gwa gasore yarani ntayo kwikukira, aho kubabaza nyene byagenze mubaka amafaranga. Ayo mahera mubaka nayiki ngo ni demokrasi yahise. Nta demokrasi, nta demokrasi. Ariko nyene nawe urafite ibimenyetso. Reka twinjire mu bimenyetso, niyo twacha mu bimenyetso nyakuri. Imana izodukura ko abo bagizi ba nabi, maze igihugu gitemba amata n'ubuki twongere kukibamwa tugishikemo. Dukomeze tukumvirize. Kuva dutewe n'intwaro y'igikoroni twamye mu maganya gahera. Na itandukanye ko n'intwaro ya CNDD-FDD. Burundi ajyama gasinzira
azi neza ko ejo hariho. Nico gituma mbere turiko turakora n'imigambi y'iterambere. nta muntu nakijyamo ngo asinzire mwaratubuze igitiro inzara yama yateye mu gihugu. inzara ivuga ubuhuha n'uyu munsi uraza abarundi barara batari ingene bangana. Ico gihe twavuga tuti uwabiriye so yabiriye ngo amaraso y'umugabo namuraye mu nda. Kuki wadugije amafaranga ukoresha ku mwaka muhira iwawe muri pare? Kuki wadugije amafaranga? Wadugije kubera kwa ufite agahinda? Wadugije ko wimbuye vyinshi? Yagabanye cyangwa yareke? Kuba tugiye kuri mufisi ibintu byose kuko toyakuraho kuhembwa ugakoresha iwawe ugatabara ikigara cy'u Burundi ayo mafaranga karagusohoka. Ariko mwaretse kubesha abarundi mwadenge. Erege ibi bintu haje barabibona. Babuze uko babigira gusa. Harabavuga ngo ndarinda ngo bazonyica. Bande banyica. Mpaka ngahe wose napfuye. Abarundi bapfuye bahagaze bangana gute mwirirwa muri ica nabi bagore mu makambi y'impunzi bagore ngaho mu gihugu batakivuga asoka atazi batagenda n'amaguru afite bamamodoka reka naho ndahashika bamamodoka ayo mamodoka bamariko bayaziga mu nzu bagenda n'amaguru ariko ntacu bandanyo ubakora ku itama wamaraso y'umugabo namuraye twabaga twotsa nkayamfuzi ataco irahariza. Imana yadukuye habi idushikanaho dushobora kwitunganiriza mwidegenzo intwaro y'abene gihugu iharanira bene gihugu nyene. Imana yabakuye habi yarabaziye mu gihugu mwarisha abantu mwarimonogoje raporo ya Nations Unies yerekana ko mwakozeho nyabwoko iri ngaho irabazana bashira mu gihugu aho kuba abantu ngo mutekane musabane imbabazi n'abarundi bose mubane mu mahoro n'umutekano muca ahubwo mubona yuko mukomeye mubandanye mubica kamwe safisha hanyuma kugira ngo mubibe utwabo bagende bicwe n'inzara bicwe n'ubwoba aho niho mugejeje abarundi. None muzobaruhurira ryari? Rega bararusha abarundi turarusha iyo ntwaro no kuri gaturuhije araturuhije intwaro iraturuhishije iraturuhishije abo muri leta bararira umukuru n'ama nkinguza amateka ararira umukuru n'ama nshinga amateka akariza abandi akabakora ku itama abanyagihugu bose bararira hanezerewe akagwi k'abantu bakeya ntihazosubire kuvuga yuko hari ubwoko bwica hica intwaro mbi umugambi ifise iraheze ikawukora umugambi wa CNDD-FDD no gukoreho nyabwoko nta bindi ariko harageze atawumuhagarikiye. Ikintu gitangaje mbere nabonye Burundi ntarabona handi mu bijanye n'amatora. Abarundi batorera bagaharurira hanyene amatora singomba kuyumviriza yani kugira ntihagire ubesha amatora nta no kumviriza biserukira bitoje bibona kandi bikemeza ivyo baharura. Umva ndababwira igituma nagomba kumviza amatora y'abasendefd 2010 batoye mu kwa kabiri amatora bamuci mu kwa gatandatu bo batoye mu kwa kabiri bazanye amairone n'amabirete de vote batora muri quartier industrielle bapakira imodoka ikintangaza bafashe imodoka za mu societe civile bakodesha zarizo bakodesha nizo batwaramo ayo mabirete de vote n'amairone batwara mu makomine hazobera amatora baba barabinyegeza mu mabiro y'abadirecteur b'amashure ahantu kwa mustanteri bakanyegezayo. Rero idari karavuga ahabera amatora ni koko nta kibazo ariko amabirete de vote n'amairone yo mwibanga batoye imbere barayanyuranya bagaca rero ariyo baharura ajya batoye ku murango izuba riva bakayashira hahandi ari yayandi bakayanyegeza. Mwarigeze kumva ibintu bya rukoti kandi bagatega kwiharura ijoro hatabona abantu barushe ibyo niyo system bakoreshe mu mwaka wa 2010 narabibwiye abanyapolitike bamwe babirengako. Reka nibutse Sinduhije Imuyinga yavuze ko yatona abantu amajana nyambara amajana 4 kandi afise abanywanyi barenga ibihumbi. Niyo system bakoresha none ko nari babwiye uki mutavyemeye aje ahantu hose mba ndahari ibyo mukora mwihije ndabimenya nta kintu na kimwe muzokora ntazomenya muzogome munyegeze hehe tuba turi kumwe n'ubu rero amatora uri kuravuga ngo amatora ngo baharurira ngaho abakuriya nyene mwayakoze 2010
nta nazo zose kwibona kurikirana nta kamaro CNDD-FDD nta matora ikora oya batoye yaje gucungwa n'abandi bantu nagenda babwiye ko CNDD-FDD turonka amajwi 10 ndayibabwiye ayaherutse ngo muhiganye na gwasa ngo gwasa bamwije amajwi ntiyarabizi ko azoyize kwatatu yakoze kwatagiye mwibarabara ko uyu munsi abahoze ariko mbega kugira ngo nico kimwe nizuru n'umuntu y'abagwasa y'abasenede mwese nico kimwe ariko izo ntwaro z'imigambo kibazirambiwe dukeneye intwaro z'abarundi iz'abakoroni batwambwe nizo dushaka igihugu kristabule kitunganye gitekanye kiri mu kuri kiri mu bashinga naye umuntu akora ibyo ashobora gukora akarya ibyo ashoboye kurya ibi by'amatora mbere birandambiye sinumva n'ingene ubivuga kandi uzi neza hata amatora mwigera mukora amatora yabaye ni rimwe gusa 2005 ariya niyo matora yonyine yabaye naho yari twari turihijwe n'intwaro za Frodebu na Iprona twari twarahwere niyo mpamvu twabatora muca muraze muratwiki mudufata ko turi bijuju tuzobirondera ingene tubigenza mbanyo ikimenyetso cya kabiri cyerekana ko Burundi buri kumwe n'Imana ni ingene igihugu cyafatiwe ibihano n'isi yose ariko bukaguma Imana ni ingene igihugu cyafatiwe ibihano n'isi yose ariko bukaguma buhagaze bakidufatira ibihano hanyuma ngo tugire aho twabivuyemo isi iriyugara kubera ikiza COVID-19 ntitwari tuzi yuko Uburundi buzovayo ariko Imana oya mwavuze ko nta COVID mu Burundi yari ihari ubu urayivuga kubera iki mwavuze nta COVID ihari mu Burundi ubu yivuga kubera iki ahubwo utwigire wigira abarundi iyi nama yabereye mu Bufaransa yo gutanga inkingo muri Afrika uyibwira abarundi ingene imeze yifashe ubabwira hakiri kare niba udafise Imana ikubwira upfumugende ubaze babapfumu bawe barakubwiye ingene bimeze ntubabwire uko nibimeze neza nurijisho ry'abarundi barabire nyabo ahandi ho barashira kabisa ariko Imana yaduhaye ikimenyetso gikomeye mu kutwereka ko bijya yahaye ibihugu biteye imbere natwe tubifise abarundi turazi ko ataco dushora hanze ariko nguma ntangara mbonye ibyo dufise tugurira mu makungu hanje akarorero ngaha uyu mwaka wonyene kuva muri mukakaro 2023 gushika igenekerezo rya 15 ruheshi abarundi bari bamaze gusumira hanze ibintu by'agaciro c'amadolari umuriyaridi n'imiliyoni 145 n'ibihumbi amajana 132 n'amajana 965 ubu mwaka wonyene mu mezi 6 abarundi baguze imiduga ibihumbi 2,739 amapikipiki ibihumbi 5,575 amamoteri yo kwatsa amatara amajana 9 amamoteri yo kuduza amazi ibihumbi 10,287 mbega ayo mahera mva makungu yabiguze yavuye hehe turaraba neza ko tutameze nka wa mwana akora mu nkono muvyeyi hagera kwarura akigira uwejo agatonda gufungura mu bandi mufatiye kuri ivyo nimuce muraba iminwa imwigitoro yavutse ingene ingana duce turaba umwimbu w'igihugu twashoboye gushora hanze ingene ungana kuko kuva mu 2020 gushika ubu hamaze kugurwa imiduga 33,168 amapikipiki 40,922 amamoteri yatsa amatara 7,000 tuvugishije ukuri izo miduga zimaze kugwa muri iyo myaka umaze utwara 33,000 izo moto 40,000 ayo mamoteri amajana angahe ibyo mu rusengero cyangwa ugiye gusenga nibyo wari ugiye kuratira abarundi iyo miduga bayiguze iri muhira iri mu ngo zabo ayo mamoto mwarabuze gukora mwarakuye mu mabarabara mu gisagara cya Bujumbura ntibakora none bimaze iki ahubwo rero mwebwe murabasumba kuko imubwira abantu ngo bagura ibintu mukeme ko bazana ibintu
bakadeduana amafaranga aje mu gihe cya leta hama mukababuza kubikoresha ubu bakwiye kubitwarira gute uyu munsi umuvyeyi arafatwa n'imbanyi agomba kubyara kuja kwibaruka akabura imodoka imutwara ko nta bitoro umuntu agomba kuja kukazi akabura imodoka akabura n'ipikipiki none wumva muba marika barundi ariko ubundi muri ko murakora iki mwatanze imihoho watanze imihoho agenda kuba batabuze arabo gutwara nk'ugutwara bakagerageza nabo mugukareka kubesha abarundi turarushe abarundi bararushe kwe kandi rero yumva umengo ni ikintu gikomeye cyane ko baguze imodoka baryamika mu nzu ibyo ni igitangaza gikomeye aho nta kintu kirimo nawe ndabigaye ifaranga ry'uburundi nico gituma uza wumva ngo ifaranga ryacu ngo nirikorore agaciro kuko tutarose umwimbu dushora hanze ngo turonke amahera mvamakungu kandi mubona yarinjiye nk'ubu murabona ko hasohotse kuva muri mukakaro umwaka uheze gushika muri uko kwezi kwa gatandatu murumva ko hasohotse amadolari umuriyaridi n'imiliyoni 145 n'ibihumbi 732,965 ariko amahera azwi yinjiye mu gihugu ntarenga imiliyoni 600 muca mwumva ko amahera yaba imiliyoni 700 acishwa mu binywabi n'abana b'u Burundi bakaba aribo batesha gateka igihugu ngo ni coro muri rugendo abo rero mwumvise avuze ntimugibona abandi n'abasende defite ayo mafaranga mwumvise namwe bakoze izo modoka baguze izo moto baguze izo moteri amahera bagura ibidandazwa bivuye hanze babigura amafaranga y'amanyamahanga ayo mafaranga aravuze neza ko nawe ataza hava ariko yigize nkanarahazi none ubundi ndakubaza president bwiza ukuri abarundi n'abantu bose batwumviriye muri disikuru yindi uzovuga uzorya umutima amenyo bivuge ni wabutabesha ubuvugishije ukuri wotanga isobanuro yihe aho amafaranga y'agaciro yagombye kuja mu mabanki canke mu mamezo avunja amafaranga ariko akaja kwibeyi ingana ayo mu forex nayo mu mabanki bikangana none muri banke mutanze ubusa abandi ku isoko rimwe bita ryirabura marché noire bagatanga amafaranga afadika wumva boyazana muri banki gukora iki ariko igitangaje kihari abari kuri marché noire ni mwebwe guti igihugu cy'u Burundi kwisi nzima ariko cyo gifise isoko yirabura mu Kirundi y'amagendo isoko y'amagendo marché noire y'amadovize iyemewe igakora ku mugaragaro mu bihugu byose byo kwisi nta namwe ibyo bintu biri kandi byo murabizi nuko ari mu bikora abantu bari nibo babikora amafaranga batora muri BRB batora amafaranga amayero n'amadolari bakaja kuyadandaza ku isoko y'abambuzi hama mukabona impuzu yavuye amafaranga bangaho ku isoko ry'abambuzi ni haca kandi amahera bakoresha y'umutahe na BRB bikorwa nande n'abasende DFDD bo mwibanga mufise mukorana nabo wewe perezida urimo reka rero kubesha abantu bariza miliyari ngo nirasohotse y'amadolari kugura ibyo bintu byose ariko haciye miliyoni 700 gusa muri banki yerekana yuko ayo mafaranga yose ataciye muri banki aca mu mbavu bishigikira bya bindi tuvuga yuko udashoboye ugomba gutanga imihoho abarundi tukaruhuka kandi ukagenda ujanye n'akazi kawe mwase muzogenda muhunga atakibirukanye numva uzi gufata ku mutwe Bibiliya wibuka intambara yabaye hagati y'abanaki n'abisirayeli Yosuwa agahagarika izuba kugira ngo abakubite neza abisirayeli baho baba aho uri kurirukana bo wanka butagomba kubona abimana bakunda muri icyo gihugu kandi yakibabesheje hibabona ubwo bico kinyuma mubesha abantu mutandukanye abantu kumoko ntabihari barabizi barabimenye mwarabihashije natwe twabibabwiye mwanse ko babaho ku neza Imana izobirukana nibaza yuko mwari mukwiye kwemera mukabana abarundi ni bamwe hano hirya havuga gute reka twumva nicyo yavuga
muri uru rugendo turimo ntigoroshe rurakomeye kandi aho usanga muri abo nyene bacisha mu binwabi aribo ba mbere bidodoma ni nabo baduha amakuru abenshi muri twebwe twarutse batwigisha ko uburundi budafise ikintu na kimwe co butungisha bwobura ikibutungisha gute igihugu cyatowe n'Imana igihugu cyaremewemo n'umuntu wa mbere ubundi icyo gihugu cyobura itunga gute sikera hari muntu iheze n'abakoroni nk'abo yewe nahora ndondeza aho umujumbu bahora batubwira ngo basokuru bahora bacura uri nagiye numva hari umuntu amaze imyaka 3 arondera gushinga ihinguriro ry'umujumbu ngaha mu Burundi ndamubonye ndamubaza nti ni hehe wawubonye acambwira ati aha hepfo mu Rumonge sikure mugabo yambwiye ko amaze imyaka 3 arondera abarongozi bo muruhusha gushinga iryo shinguriro none umunsi nije natagwe kumuronka kubera ibiturire byanyu indandende nimwe mu bohegihugu amaboko ikazibira ikazibira batanumwe turabona wahanye gatawe turabona wahanye arondera indongozi yo mwakira ntaziriho amaze ukwezi nawe agomba kuduhingurira ubutare bwa lithiyo kandi butagoye guhingura nawe nyene turi ku kivi muri ku kivi hariho n'umurundi nawe yashaka gushinga ihinguriro ngaho rikora mu mashini ahingura amamashini ashobora kwimba ubutare ahingura ibintu uwo murundi yarinze asura inyuma muri Canada bataramwakira yibaze ibi byose ni ibimenyetso bya shetani ni shetani yonyene niyiba hanze iyo shetani rero iyo shetani turayiyamirije mu gihugu cyacu cy'u Burundi bwa Nyaburunga iyo shetani ni ijane namwe none abamwimye umubonano abansi ko abantu bose bakora ibyo bintu saba sende David saba mukana muri leta wahanye nde reka kuduhenda wahanye nde murazi nanyi cyangwa none ntabushoboye guhana tanga imihoho nuwanse yerekana ubuhinga bwokoresha kugira ngo ubutare bwacu tubwimbe nawe nyene byabaye nguko nyene none rero ndabwira hari n'umurundi yakora amamashini muri Korea ariko ubwo mumaze kwimba ntituzi aho bwagiye mumaze gutwara amatoni menshi yanyemeje ko turayazi muzobyishura ariko yashitse mu 2011 mwabibonye kuri televiziyo ngo ni jewe murongozi wa mbere yashoboye kubona mu maso kandi aguma arondera ingene yo kwigisha ubwo buhinga bwiwe abana b'u Burundi murumva yuko hariho inyatsi ngaha none yo waratanguye kwigisha cyangwa uri kuvuga mu majambo gusa yigishiriza amajari yigishiriza mu cyangwa uri kubanza wige neza ingene azobwigisha bucukura makabucukura nawe ukabutwara abantu bataramenya ibiriko biraba ngo aracari ko arigisha ivyo turabimenyereye n'abazungu niko bakora abakoroni n'uyu munsi muracabucukura nabwo muzopfa mumaze uyu n'umutungo w'abana w'abene Burundi naho urumva yuko hariho inyatsi ngaha nta nyatsi hari nuko murabasuma tuve hasi tuneshe iyo shetani ituma dushobora gucika intege hanyuma tukitandukanya n'Imana kuko umuntu yihebura n'ingoga aba ariko aravuga ngo Imana turi kumwe basi mugombe mugirishe rusasuma mufate abantu bagende batembere mu ngo z'abantu bababaze bati mbega ishetani mu Burundi iri muri bande bazobabwira ko ishetani muri CNDD-FDD atahandiri ubu niho yicaye erega hari ibintu bigoye hari ibintu batavuga ayo masengero mu gihugu mu 1993 imbere kwa koreho nyabwoko ryakorewe abatutsi riko tunasaba nyafrodebu mwibuke yuko ibinogo byari byimza ahantu hirya hose ku madini bagiye baratamwa abatutsi ibyo ntimubivuga kubera ko bitavuga muzi ko bitazwi turabizi tuzobibwira abakiri bato bagume babizi ayo n'amashetani kandi rero mwasangiye amasengesho rabe neza n'abanyatara amashetani birabe neza kandi uri kura kwegera Burundi uhamagara Imana wica abantu izonyaruka vuba kandi izobereka naho Imana iri kumwe natwe rero iri kumwe natwe tube twibukanya ko igihe nk'icyo ari cyo gusuzuma
umurongo ntarengwa. Oya Imana si y'abasende DFDD turayisangiye. Iyo turayisangiye. Nimuyishyira mu ngoro y'umugambi, nimuyishyira ku ngona kirazira. Kuko handitse ngo ntuzokurikira izindi mana kuko umukama Imana yawe ari muri mwebwe ari Imana y'ishari. Nibaza kwiga tabyo muzi. Imana rero yacu ni Imana ituha ni Imana y'ishari kubera yuko musenga mukongera mukazana abapfumu bakaba aribo babapfumurira ibyo bibabaza Imana. Imana itegereza kuzobibahanira, itegereza kuzobibahanira. Muzogerageze umukama Imana yanyu. Muriko mugerageza Imana iraje ibiyereke kubera ko ni igihe cy'uko ikanguro rivurumbuka rikava mu gihugu cy'u Burundi rigakwira ku isi yose. Muribuka ko hamaze kuza ingenzi nyinshi cyane zivuye muri Amerika, zivuye muri Australia, zivuye muri Burayi, baje kuraba igihugu cy'u Burundi kigiye kuzobamo ikanguro, baje kuraba igihugu kidasanzwe Imana yatoranije kugira ngo kizove mu ikanguro. Ibyo ntabyo mwari muzi, basendeze ndabibabwiye. Bakozi b'Imana muri mu Burundi, barundi kazigwaruka ni mubimenye. Hari kanguro igiye kuva mu gihugu cy'u Burundi, ariko iyo kanguro kugira ngo ribeho habanza ko abo bantu buzemo amashetani bihana cyangwa ikabahanagura ikamenya hibashira. Igihugu cy'u Burundi bwa Nyaburunga n'igihugu gifite amateka meza, naho banse kwamenyekana yaramenyekanye. Muri kahise ku Burundi kanyegejwe twarabonye bitari bike mu kinyoma kinyegeje mu banyagihugu baba mu biyaga binini, nabyo twarerekanye aho Imana yakoreye umugambi wa mbere wo kurema umuntu n'ingene byose byakurikiranye. Abarundi bamaze gukanura mu maso, isi yose imaze gukanura ku maso. Isi yose tubaza uno munsi irambaza batari bake batandukanye mu Bisirayeli, mu bandi benshi barambaza bati mbega wamenye gute ayo mateka, wabimenye gute? Niko Mose yamenye uko iminsi ya kera yabaye, niko nanje nabimenye. Niyo mpamvu nababwiye ngo ibyo mukora byose tuba turi kumwe, turabizi. Umugabo ruminuza yaminujwe n'uyundi, akataretse kabagasema, kandi mu bindi uvyimba uyundi utaraza. Mushatse mushagapira hasi twumvikane, bitabaye ibyo ibyabaye kuba naki ibyo bigiye kuba kwa CNDD-FDD mu Burundi. Iminana y'amabuye igiye kubakorokeraku kugeza igihe muzokwemera Imana rurema, igihe muzokwemera kwihana mugahindukira mugaheba ibibi. Iyo niyo Mana ipfuha ikara yavuze neva, iyo iraje kubahana. Murayibesera mukica abantu, mukabata mu nzuzi, mugatera igihugu kibanyi cy'u Rwanda, mukagenda kwica abanyagihugu bo muri Kongo, bo mu buseruko bwa Kongo, mubaza ko abatutsi. U Rwanda murutera muruza ko rutwagwa n'umututsi. Ubwo bwoko mwaburetse mukabubohera ngaho iwanyu, mukareka ibindi bihugu bikibera amahoro. Mwabahaye amahoro mukabareka. Mwafasha abantu, mufata intera hamwe murabitse ngaho, mufasha WFLN murabitse ngaho, mubaha ibigwanisho, mubigisha, mubaha impuzu, bakagenda bambaye bakaja muri Kongo kwemenyereza kugenda guhungabanya umutekano w'ibindi bihugu. Aya muraza ko nari cyo mutazi. Imbwa zizobarya inkuba yo muci atambu nizobahitana. Ngejeje ndavuga simbura